Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. DFTV. Bakunzi ba DFTV nkuko tubemereye mu masanamu duhejeje kubereka uyu n'umunsi ukomeye cyane kuri Mugani Desire na Kimanstein aho baramutse babirana imbere y'Imana. Twaberetse Big Farious ariko aritegura ariko ntimwagiye kumenya igituma ariko aritegura ariko nkuko bizi umugenzo w'ikirundi y'umugabo yakoye aragenda kwakira canke gutora umufasoni wiwe kugira ashobore kumutwara mu isengero canke mu musigiti bivanye n'idini barimo. Nivyo mugira mukurikirana mu masana makurikira uko Farious yashitse iwabo na Kimanstein. Bandanya mugumana natwe na DFTV biriko biraba byose turigora bibashikire kuko ari byo tuyemeje. Murakoze.
FTV. Tunda juhudi.